Imana ishimwe cyane. Dieu soit loué. N'umunezero ukomeye cyane kuba muri kino kibanza. C'est une très grande joie de se trouver dans cette place. Turiko turakorera mu bumwe bw'umubiri wa Kristo. Travaillant dans l'unité pour le corps de Christ. Ndashimira bwa mbere na mbere Imana. Je bénis Dieu d'abord. Yatanze iri yerekwa. Il a donné cette vision Abakozi b'Imana aux serviteurs de Dieu kwiyumvira kuduhuza n'andi mashengero pour penser à nous faire rencontrer avec d'autres églises kugira ngo dushobore gukora iki gikorwa. pour faire cette œuvre. Ndashimiye kandi n'uburongozi bw'Ishengero bwumviye. Je remercie aussi l'autorité de cette église qui a obéi Kandi bakanatwiyumvirako. et qui ont pensé à nous. N'umunezero mwinshi cyane. C'est une très grande joie. Mbere ko twinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana, Avant d'entrer dans le fond de la parole, nagomba kandi nongere nshima Imana je voudrais aussi remercier Dieu encore ku bamarayika batandukanye amashengero turiko turakorana iki gikorwa. pour tous les anges des églises avec lesquels on est en train de faire cette œuvre. Babivuze sindabigarukako. Ils l'ont dit, je ne vais pas le répéter. Ibikorwa bitandukanye barongoye. Les œuvres différentes dont ils sont les responsables. Ndagiye kubona Bishop Je suis Félicien. très content de voir le bishop Félicien. Sinari ndamuzi Je ne le connaissais pas, ariko namumenye muri iki gikorwa. mais je l'ai connu au travers de cette œuvre. Ariko nsanga n'umuntu Imana ikirakoresha ibidasanzwe. Et j'ai reconnu que c'est quelqu'un que Dieu utilise d'une manière extraordinaire. Ama mwatwakire nk'ishengero. Vous nous avez accueillis comme une église. Nanezerewe Je suis très content. ariko hari abantu batavuze. Mais il y a des gens dont on n'a pas parlé. Kenshi nabo nakunze gusiga iyo nsohotse. Nivyo ntibabaye ordonné nk'abapastori bamwe. Ils n'ont pas été ordonnés comme des pasteurs pour certains. N'abandi nk'abaprofete nk'abaevangeli canke ayandi mabango yandi. Ils n'ont pas été ordonnés dans les 5 ministères, c'est vrai. Ariko n'abantu nubaha cane. Mais c'est des gens que je respecte beaucoup. Nabaciye muri urwo ruganda mwumvise gwitwa ISM International School of Mission. C'est des gens qui sont passés par cet institut ASM, International School of Mission. Riramura abamissionnaire. C'est une école qui est là pour former des missionnaires. Imana imaze kutuganiriza Quand Dieu nous a parlé de cela, mis à yuko cœur cette turiko chose, turinjiramwo et que les temps dans lesquels nous sommes en train d'entrer ari ibidasanzwe vy'ikanguro no mu vyuro. sont des temps de réveil extraordinaires. Imana dushize ku mutima guhagurutsa igisirikare c'abamissionnaire. Dieu donc a mis sur notre cœur de faire lever une armée de missionnaires. Ubu turiko turigisha promotion igira gatanu. Nous sommes en train d'enseigner la 5e promotion aujourd'hui. Abamaze gusohoka muri iryo shure Et tous ceux qui sont sortis de cette école baragira ku majana ane. sont à peu près à 400. N'abandi 400 et plus. amajana abiri na 30 bari mu ishure uyu mwaka. Et d'autres 230 qui sont en train d'étudier aujourd'hui. Umutwaro wanje n'icyifuzo canje Mon fardeau et mon souhait, nuko ishengero rya Kristo mu Burundi c'est que l'église de Christ au Burundi riba ishengero riri apostolique kandi riri missionnaire. soit une église apostolique et missionnaire. Iyo tuvuze ishengero riri apostolique, Et quand nous parlons d'une église apostolique, c'est pas nécessairement ko umukozi w'Imana rirongo ateza kuba ari umu apôtre. umukozi w'Imana rirongoye doit être un apôtre. Ariko nuko aba afise uwo mutamana w'intumwa ku buzima bwiwiwe. C'est que cette personne doit avoir un manteau d'apôtre sur lui. Ari wo umushoboza kumena umushike Et ce manteau l'aide à briser les premiers rocs ou à tracer le premier chemin c'ikirere asanzwe akorera munsi. au sein de l'atmosphère dans laquelle il travaille. Iyo umuntu afise uwo mutamana arumva cane umubiri wa Kristo kuruta ikindi kintu cose. Et la personne qui a ce manteau comprend beaucoup ce qui concerne le corps de Christ plus que toute autre chose. Imyaka myinshi ishengero ry'u Burundi Dans toutes ces années, l'église du Burundi, andiko mvuga nk'umu apôtre. je suis en train de parler comme un apôtre. Yaba ishengero riri pastoral. L'église du Burundi, pendant plusieurs années, a été une église pastorale. Ishengero riri pastoral ni ishengero rigumiza ibintu mu kibanza kimwe. Une église pastorale, c'est une église qui garde les choses dans le même endroit, la même Ni place. ishengero iyerekwa ryaryo rigarukira mu mpome zigize ishengero. C'est une église qui a une vision qui se retrouve seulement dans les 4 murs. Ariko murazi ko itegeko ry'umwami Mais vous savez que l'ordre de notre roi, ari ryuko dusohoka izi mpome zo mashengero yacu. c'est d'aller au-delà des murs de nos églises. Yesu avuze ngo muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako Jésus a dit, vous recevrez le Saint-Esprit et la puissance viendra sur vous bwo kunshingira intare pour que vous puissiez témoigner guhera i Yerusalemu. à partir de Jérusalem. Ntiyavuze ngo tuzomushinga intare i Yerusalemu. Il n'a pas dit que nous allons témoigner à Jérusalem seulement. Yavuze ngo tuzohera i Yerusalemu. Il a dit, on va commencer par Jérusalem Tubandanye et on va continuer gushika ku mpera z'isi. jusqu'aux extrémités de la terre. Ishengero riri pastoral L'église qui est pastorale, ni ishengero ryita ku
vyaryo gusa. C'est une église qui regarde seulement ses affaires, ceux qui le regardent. Iyo ishengero ryabo rimeze neza, Quand l'église se porte bien, abandi birabaraba. les autres, on s'en fout. Iyo ishengero ryabo riri mu mahoro, Quand leur église est en paix ayandi mashengero akaba ari mu bibazo, et que les autres églises sont dans des problèmes, par ivyo ni exemple, gwabo. ça les regarde. Ni ishengero ritita ku babanyi baryo, C'est l'église qui ne regarde pas ses voisins. ni ishengero rigumiza ibikorwa vya Mw'ikanguro Imana hagati mu mpome C'est zimwe. l'église qui garde les œuvres du Saint-Esprit au milieu des quatre murs. Iryo shengero biragoye ko rishobora kuzana impinduka mu gihugu. Il est très difficile que ce genre d'église amène un changement dans le pays. Nico gituma ihamwa, C'est pour ça que la tribulation, persecution, la persécution plutôt, byakunze kuza hejuru y'ishengero. est venue au-dessus de l'église. Ntibyatanguye ngaha mu Burundi, Ça n'a pas commencé au Burundi, no mu ishengero rya mbere rya mais Kristo dans la première église de Christ, ryari rirongowe n'intumwa. qui était à la tête desquels étaient les apôtres. Nivyo vyababayeko, C'est ce qui s'est passé pour eux. banezerewe n'ibiriko biraba i Yerusalemu, Ils étaient contents, heureux de voir ce qui se passe à buzura Jérusalem. Mpwemu yera, Ils sont remplis du Imana Saint-Esprit. ikora ibitangaza hagati Dieu yabo. faisait des miracles au milieu d'eux. Bumva yuko birahagije, C'était suffisant pour eux. ariko hari abantu bariko barapfa i Samariya, Mais il y avait des gens qui mouraient à Samarie. hari abantu bariko barapfa i Yudaya, Et il y avait des gens qui mouraient en hari Judée. abantu bariko barapfa ku mpera z'isi. Il y avait des gens qui mouraient aux extrémités de Nico la terre. cyatumye ivyakozwe n'umwa igice c'umunani, C'est cela qui a fait que l'acte chapitre Imana 8, yarapermise ihamwa. Dieu a permis la persécution. Burya ihamwa ryose Toute persécution, canke amahamwa tukunze kubona yose ntava ku bugwanizi. ou les persécutions que nous aimons voir, tous ne viennent Hari pas de notre ennemi. amapersecution aba avuye ku Mana. Il y a des persécutions qui viennent de Dieu. Iri hamwe ryabaye mu ishengero rya mbere, La persécution qu'il y a eu pour la première si église, Satani yari responsable, ce n'était pas Satan qui était responsable. ariko ni Imana yari responsable C'était yabyo. Dieu qui était responsable. Kuko hari abantu bariko bararira, Parce qu'il y avait des gens qui pleuraient. hari abantu bariko barapfa bapfira mu vyaha. Il y avait des gens qui mouraient dans leurs péchés. Imana yari yatanze inyishu, Alors que Dieu avait donné déjà la réponse. ariko abari bafise iyo nyishu Et ceux qui avaient cette réponse ntibashaka kuja ne kuyitanga. voulaient pas aller donner cette solution. Mpagaze kuri kino gicaniro Je me tiens sur cet autel. nk'intumwa y'Imana Comme l'apôtre de kugira Dieu, ngo uyu munsi ndagucalenjinge pour te challenger, ou pour yuko te utabwirizwa kuguma aho uri. faire lever aujourd'hui, pour que tu ne restes pas là où tu es. ivyo Imana depoje muri wewe ntibishobora gukwigwa mu mpome zine, Ce que Dieu a déposé en toi ne peut pas rester dans les quatre ariko murs. nivyo ku mpera z'isi. Mais c'est pour les extrémités de la terre. numva amenye abantu Imana bari muri kino Amen. kibanza. Ndacyari muri introduction, Je suis en train d'introduire. ariko turaza kuva muri kino kibanza. Mais on va sortir de cet Buri endroit. muntu wese yumva yuko Chaque personne eglise dihoshe se sentant que l'église ari de eglise Rocher, yiwiwe, c'est son église. n'ahatari yateraniramo. Même si c'est pas l'église Umuntu à wese laquelle araza il va kuva tous muri les kino jours. kibanza Que chacun qui est dans cet endroit, yumva neza yuko qu'il sente ishengero Karpos que l'église Carpos, n'ahatari teraniramo même si je n'y vais pas dimanche, n'ishengero ry'iwiwe. c'est mon église. siniko ngifise abantu muri kino kibanza. Amen. turaza kuva muri kino kibanza On va sortir de cet endroit twabomoye zino mpome. en ayant enlevé les quatre murs. numva amenye yanyu muri kino kibanza Amen. twumva neza yuko ivyo Imana yaduhaye Sentons bien que tout ce que Dieu nous a si donné, ivyo mu kibanza ce n'est kimwe, pas pour un seul endroit. n'ivyo gushika ku mpera C'est z'isi. pour arriver aux extrémités de la terre. numva amenye yanyu muri kino kibanza. Donne-moi amen. rero n'uwo mutima Imana yaduhaye, C'est ce cœur que Dieu nous a ahantu donné. hose bavuga langage ibijanye n'ubumwe, Partout on parle d'un langage d'unité, aho hantu niho mba ndi, là je suis. kuko ndavyumva cane. Parce que je le comprends très bien. reka ngire témoignage ntama ninje mu mwanya w'ijambo Je vais ry'Imana. donner un tout petit témoignage avant d'aller hari dans la mu parole bihumbi de bibiri Dieu. na cumi na rimwe, C'était en 2011, aho novuga inda yari imaze igihe yavuka, là où la grossesse que je portais depuis longtemps est née. nabwiwe ano majambo J'ai reçu ces paroles ku bijanye n'ikanguro rigiye gufata ikibanza muri kino gihugu. concernant le réveil qui doit prendre place dans ce pays. hari amareveil yabaye, Il y a des réveils qui ont pris place. kandi mu bakozi Imana batumiwe muri ehad conference harimwo abaparticipe muri ayo mareveil yabaye. Il y a des réveils qui ont eu lieu au Burundi. Il y a même des pasteurs qui ont été invités ici dans Heart Conference qui ont fait partie de ces réveils-là. ariko hari ikintu kimwe cyakunze kumvikana, Mais il y a quelque chose qui a toujours été là. ikanguro ryaza gufata ikibanza hari umuntu Imana yahagurutsa. Il y avait toujours quelqu'un que Dieu levait pour amener cette croisade. singaha mu Burundi gusa Ce n'ahandi réveil. hanze. Même dans les autres pays. Imana ikeneye guhagurutsa ikanguro, Quand Dieu veut amener un réveil quelque part, yarahagurutsa umuntu, il lève une personne. hama akaba umutwe w'ico gikorwa cy'ikanguro kiriko kiraba. Et cette personne devient la tête de ce réveil qui va prendre ariko place. igihe nabwirwa n'Imana mu 2011, Mais quand j'ai reçu cette parole en 2011, Imana yarambwiye ni masengesho kwisonze, nakunda gusenga bifatikanije no Dieu m'a kwisonzesha. dit, j'étais dans le jeûne et la prière, et Dieu m'a dit,
irambwira ikanguro rigiye gufata ikibanza muri kino gihugu. que le réveil qui va prendre place dans ce pays, Ni ikanguro ritazoba rifise umuntu ariri imbere. c'est un réveil qui n'aura pas une seule tête qui est devant ce Ariko réveil. n'ishengero rizoba rifise igisirikare imbere kirirongoye. Mais c'est un réveil qui aura une armée devant. Imana irambwira kino kintu. Et Dieu me dit cette chose. Nivyo C'est vrai. nzogukoresha muri iryo Je kanguro. t'utiliserai dans ce réveil. Ubuzima bwanjye bwose nta kindi kinyuzuye, nuzuye kubona iri kanguro kurafata ikibanza muri kino gihugu. Toute ma vie, je suis rempli de voir le réveil prendre place dans ce pays. Iyo ndiko ndavuga ikanguro canje hanze yiwanje sisubira kuba jewe. Quand je parle du réveil, je sors de moi-même. Kuko ikanguro n'igitero c'ijuru mw'isi. Parce que le réveil, c'est une attaque du ciel vers la terre. Ikanguro n'ijuru rikorana n'igisirikare cyo ngaha muri ino si kigizwe n'abagabo n'abagore buzuye mpemu yera bitavye umuhamagaro w'Imana bagakora igitero hano Le mw'isi. réveil, c'est quand une armée qui se tient avec le ciel vient attaquer dans la terre pour prendre place. Haleluya. Amen. Imana irambwira ati ariko Dieu me dit, mais iryo kanguro ntuzogitirirwa. ce réveil ne sera pas appelé de ton nom. Uzoba uri kumwe n'abandi. Tu seras avec les autres. Kuva uwo munsi hari ibihome Imana amenaguye mu mutima Et wanje. depuis ce jour, Dieu a cassé des murs en moi. Vyo kubona ko noba ndi igitangaza mu bandi. Les murs de voir comme si j'étais Nshobora plus que les autres. gukoreshwa n'Imana ivy'ibitangaza. Je peux être utilisé par Dieu dans des Ariko ndi miracles. hagati mu bandi Imana iriko irakoresha Mais je ivy'ibitangaza. suis au milieu des autres que Dieu utilise pour faire des miracles. Mu bihe vy'ikanguro Dans les temps de réveil, urashobora kuba umuntu umwe ahagurutse akavuga ivy'Imana amukoresheje. tu peux voir quelqu'un qui se lève et dire ce que Dieu a fait à travers de lui. Ariko wumviriza uwundi ukumva Imana amukoresheje ibirenze ivyo wari uhejeje kumva. Mais quand une autre personne se lève, tu sens qu'il parle d'autre chose plus merveilleuse encore. Ibi nivyo bihe turiko turinjiramwo. C'est les temps dans lesquels nous sommes en train Ndakunda d'entrer. ingene Bibiliya ivuga J'aime ce que la Bible ngo dit. muri bo nta munyantege nke yari arimwo. Parmi eux, il n'y avait pas de faibles. Turaje kwanonsa ibihe aho ata munyantege nke agiye kugaragara Nous venons mu isengero annoncer rya des Kristo. temps où il n'y aura pas de faibles dans l'église de Christ. Abo mwari mumenyereye kubona, Les gens que vous voyez normalement, abo mwari musanzwe muzi ko bakomeye, les gens que vous voyez normalement qui étaient grands, aho Imana ihagurutsa abandi mutari muzi bakoreshwa ibikomeye Dieu kuko lèvera abakomeye bari d'autres muzi. personnes qui feront d'autres choses merveilleuses que vous ne connaissez pas. Nicyo gituma nje kubwira umuntu wese ari muri kino Je kibanza, viens dire à chaque personne dans cet endroit, ntugaragara. tu n'es pas vide. You are not empty. Tu n'es pas vide. Hari ikintu ufise. Il y a quelque chose que tu Icyo as. kintu muri uyu mwanya tugiye kumara, Et dans ce temps-là, Imana niyatugira ubuntu, si Dieu nous fait grâce, turaza gusenga Imana nous allons prier Dieu. itibura umuriro ku gicaniro. Qu'il fasse descendre le feu sur Imisozi Imana l'autel. atibuye umuriro ku gicaniro, Parce que quand Dieu fait abantu barahishuriwe iso bari. descendre le feu sur Isengesho l'autel, ryanje n'umutwaro wanje mon fardeau et ma nuko prière, umenya icyo c'est que tu ufise, saches ce que tu as. nuko umenya icyo wabikijwe, C'est que tu saches ce que Dieu nuko a mis umenya en icyo toi. Imana yaguhaye, C'est que tu saches ce que Dieu t'a donné. ukamenya n'aho Imana iguhamagarira Et guhagarara, là où Dieu t'appelle à te tenir. kandi yuko aho uri. Parce que là où tu es, Ndakunda Bibiliya j'aime la Bible. iravuga mu gitabo cya Yoweli Dans le livre de Joël, ngo ntawe uca ku wundi, le livre dit, personne ne bouscule un autre. umwe wese aramiriza aho atumbereye. Chacun dans son chemin. Numva ameneye muri kino kibanza, Amen. ndagukeneye kandi nawe urankeneye, Tu as besoin de moi et j'ai besoin de toi. turakeneraniye. Nous avons besoin l'un des Nicyo autres, les uns gituma des autres. mumbabarire, C'est pour cela, turagiye pardonnez-moi. kupomora inyigisho z'ibinyoma. Nous allons briser les enseignements Abantu bari mensongers. barigishijwe yuko hari abo Imana yatoranije n'abo Imana Parce itatoranije. que les gens ont été enseignés comme quoi Dieu a choisi certains et n'a pas choisi les autres. Iyo ni poison, Ça, c'est un poison. ubwo n'uburozi. C'est un poison. Kumva ko hari abo Imana yahamagaye n'abo itahamagaye. Entendre qu'il y a des gens que Dieu a appelés et d'autres qu'il n'a Uyu pas munsi appelés. ndababwira la generosité y'umwami wacu Yesu Kristo, Aujourd'hui, je vais parler de la générosité de notre Seigneur aho yahaye Jésus-Christ. ingabire umuntu wese. Là où il a donné des dons à chacun d'entre Each nous. one of us À chacun d'entre nous. got a special gift Il y a quelque chose de spécial en lui. through the generosity of Christ. Turaza kuronka kubivuga. Mpera kazo umuntu ari wande iwawe. Donne une accolade à Uti la personne à ndakwakiriye côté muri de toi. mouvement, Je te reçois et je te donne. ndakwakiriye mu rungano we. Sois la bienvenue, sois le Imana igiye bienvenu gukoresha muri bino bihe vya dans la nyuma. génération que Dieu va utiliser dans les derniers Ndashaka temps. ndabagore gato muhaguruke gato. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Mpera tushe uwo muntu ari ruhande iwawe. Donne une petite tape, un five. Umubwire uti ndashima Imana Alors, ugira kandi ku bwawe. Je bénis Dieu pour toi. Muhe tushe umubwire uti ndashima Imana ku bwawe. Donne-lui une tape et dis-lui, je bénis Dieu pour toi. Uti ndashima Imana yakuduhaye muri kino Je gihugu. bénis Dieu qui t'a amené dans ce pays. Mubwire uti ndagushima Imana.
Dis-lui, je bénis Dieu pour toi yakuduhaye muri kino gihugu. qui t'a amené dans ce pays. Subira kandi umubwire Dis-lui encore. uti Imana yari bizi ko ukenewe. Dieu savait que tu étais. Imana Nous yari bizi avions ko besoin de toi. ukenewe. Dieu savait que nous avions besoin de toi. Urakenewe. Dis-lui, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Mw'ikanguro ryo muri kino gihugu Dans ce réveil de ce urakenewe. pays, nous avons besoin de Mu toi. byo Imana igiye gukora Dans ce que Dieu urakenewe. va faire, nous avons besoin de toi. Mu byo Imana igiye kugaragaza urakenewe. Ce que Dieu va manifester, nous avons besoin de toi. surakani mumbere tuje surakani mumbere tuje siriko muriko muranyumva. Encore. Haleluya. Amen. Umubwire tubiriza Dis-lui, uri umusirikare wa Kristo tu es un soldat de Christ. uti agafyinyi ugaterere hasi. Arrête les badinages. Arrête de badiner maintenant. surakani mubwire ati uri umusirikare wa Kristo Yesu. Dis-lui encore, tu es un soldat de Jésus-Christ. ivy'agafyinyi Ce qui est des badinages des Uvyibagire. enfantillages, oublie-le. wakira umutima Reçois le cœur. wakira umutamana Reçois le manteau. wo guhangana n'ibigatanya De faire face aux géants vyabose umuryango wawe qui ont lié ta famille, vyabose quartier qui yawe ont lié ton quartier, vyabose aho uvuka qui ont lié ta colline de vyabose naissance, kino gihugu. qui ont lié le pays. Haleluya. Amen. ngiye kuvugana n'abasirikare mashaka kuvyagira. Veuillez vous asseoir, je vais parler avec des ngiye kuvugana soldats. Des n'abasirikare soldats. niwumva ari icyo Imana iriko irakuganirira Si tu sens ou tu entends que quelque chose, Dieu te dit quelque chose dans ton cœur, uze kubwira Imana kandi ntubivuge mu mutima gusa ubivuge aho tuvuga tu peux même le dire à haute voix. uyibwire ngo Dis à Dieu. wi chef Oui, chef. ndavyumvise ngiye kubikora. Ego mwami, je l'ai entendu, je vais le faire. mu Je vais cyongereza obéir. yes sir. C'est en anglais, yes sir. Oui, monsieur. Urabona mu gisirikare barumva ibijyanye n'itegeko. À l'armée, ils entendent beaucoup ce qui concerne Ngiye les kuba akanwa ordres. k'Imana muri kino kibanza. Haleluya. Amen. Fise thème ivuga ngo esprit coopératif dans le réveil de l'église. Afise icivugo kivuga ngo Esprit coopératif dans le réveil de l'église. impwemu yo gushira hamwe mw'ikanguro ry'Ishengero. Niyo thème bampaye. C'est le thème qu'on m'a donné. Niyo ngiye gukorerako. Et c'est le thème sur Kugira lequel ngo je vais dushobore enseigner. kuvyumva neza. Mais pour que nous puissions bien entendre, Hama ndabutse yuko jewe ivyo nkora byose ndabikora kenshi nyaruka. et je vous rappelle que tout ce que je fais rapidement. Nimba ukeneye kumfata umfata uri kurasengera mu rurimi rutamenyekana mugabo utasakuza Si tu as besoin de bien comprendre, prie en langue et écoute, mais sans parler à haute voix. usengere muri mwemu. Prie en esprit. Kandi vy'ukuri witegure kwakira. Et attends-toi à recevoir. Ndakunda ingene birivuga ngo biravuga ngo La parole de Dieu dit, Amen. twakijwe mu buryo bwo kugira ico twiteze. Nous avons été sauvés pour nous attendre à quelque chose. Mu gitabo ca Yesaya naho bavuga ngo 64 Et dans Ésaïe 64, on dit, Bibiliya iravuga ngo la Bible dit, ni Imana igira ico imariye abayiteze. c'est Dieu qui manifeste ou qui œuvre pour ceux qui s'attendent à lui. À chaque fois hari ico Imana ikeneye gukora n'ubuzima bwiwa ubwiza kugira kwitega. À chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, pour toi, tu dois t'attendre à lui. No mu yindi minsi izokurikira Même dans les autres jours, nuze witeze. viens dans l'attente. Biravuga ngo Parce que la Bible dit, nk'impongi kuzagiza wifuza imigezi y'amazi comme la biche soupire auprès des courants d'eau, niko umutima wanje uhuzagiza ukwifuza amana. c'est comme ça que mon cœur aussi soupire en te cherchant. Dieu. zoza ryari aho uri Quand viendrai-je là où tu es? zoza ryari Quand aho uri viendrai-je où tu es? hariho kwitega Tu dois t'attendre. hariho kwitega Tu dois t'attendre. shaka kugira umutima wo kwitega. Et un cœur qui attend, Hama qui ndagerageza s'attend à gukoresha Dieu. umwanya neza. Et pour que nous puissions bien utiliser le temps qui nous biragenda appartient. neza. Et tout va bien se passer. Twagiye Yesaya Ésaïe, imbere kutu fise vyinshi Yoweri kabiri Joël 2, biro munerwande uti umuriro wo ku gicaniro ntuzime. dis à la personne à côté de toi que le feu sur l'autel ne s'éteigne point. Haleluya. Amen. Muri uyu mwanya ngiye gukora igikorwa c'ubuherezi Je vais faire l'œuvre ou le travail de sacrificateur. aho ngiye kongereza inkwi kuri ico gicaniro cawe. Et je vais augmenter le feu sur l'autel de ta vie. Uko inkwi zigwira niko umuriro uba mwinshi. Et plus il y a de bois, plus il y a de feu. Iyo umuriro uriko uragwira cyangwa uri mwinshi Et quand le feu augmente, hari igikorwa gikoreka. il y a quelque chose qui se passe. Haleluya. Amen. Abantu barakira itegeko ry'umwami mu buzima bwabo. Les gens reçoivent l'ordre du roi dans leur cœur. Abantu bararizwa n'ibiriko birariza Imana mu buzima bwabo. Les gens pleurent à cause de ceux qui fait pleurer Dieu Abantu dans baba leur vie. abiteguye kuri ikiguzi cyose gisabwa ku by'igikorwa cy'ubutumwa bwiza. Et les gens sont prêts à payer tout prix dont il y a besoin pour faire avancer l'évangile. Aho niho ndabifuza.
C'est là où je vous veux. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. iyo umuriro uri kuraka muri wewe, Quand le feu brûle en toi, nta muntu n'umwe nigeze mbona ariko arasha yabaye umufasoni je n'ai jamais vu quelqu'un qui brûle qui se tenait tranquille. ngo anyigishe. Doucement. Non, ça n'est pas iyo umuntu possible. akiri karanyigisha, Quand quelqu'un va doucement, hari aho bitaba biragera. il y a un niveau que ça n'a pas encore atteint. Sinkeneye kunyigisha. Je ne veux pas que tu fasses nimba ari descendre les icyo Imana choses. ivuganye nawe turika. Mais si Dieu parle avec toi, explose. Haleluya. Amen. biravuga ngo ntimukazimye mwe w'Imana muri mwebwe, Parce que la Bible nous dit n'éteignez pas le Saint-Esprit en vous. ntimukabuzimye. N'éteignez pas le nimba ari Saint-Esprit. karabiza uwo muriro muri wewe, Parce que c'est lui qui allume ce feu en lui, en toi. ntiwifatafate. Alors n'éteins pas ce feu. numva ameneye muri icyo kibanza. Amen. Katiri Kurumani yaravuze ikintu gikomeye, Catherine Kuhlman a dit quelque chose de aravuga ngo fort. ntimumbabarize mwe muyera wanje, N'attristez pas mon Saint-Esprit. ntimumbabarize mwe muyera wanje. N'attristez pas mon Saint-Esprit. aravuga ngo niwe fisi imbere n'inyuma, Parce que je n'ai que lui devant et derrière. ntimukamubabaze. Ne l'attristez niba pas. ugerageza kwifatafata ku byo mwe Imana ariko arakubwira cyangwa Imana ariko iravugana na wewe, uzoba uri kurababaza mwe muyera. Si tu essaies de te retenir que le Saint-Esprit est en train de te parler, tu seras en train de l'attrister. umviriza, twarasenze Imana n'abakozi b'Imana. On a prié Dieu avec les serviteurs de Dieu. Haleluya. Amen. naje ngandi mu masengesho kwisonzesha Je suis venu ici en étant en prière et en jeûne kugira wumve neza ko ari icyo Imana yashize mu buzima pour que bw'iwawe, tu sentes, que tu entendes qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. kugira umenye neza agaciro ufise mu nyonga Pour que tu z'Imana, saches la valeur que tu as dans les yeux de Dieu. kugira umenye neza ko hari igikorwa Imana ikwiteze ko muri buno Pour que tu bugingo. saches qu'il y a une œuvre que Dieu attend de toi dans cette vie. ntitukazibire mwe muyera. Ne retiens pas le Saint-Esprit. shaka ngabisha abantu bamwe bamwe muri kino Je kibanza, vais prévenir certaines personnes dans cet urashobora endroit. gushaka kubikora, Tu peux vouloir le faire. ariko muri Bibiliya Mais dans la Bible, hari uburyo bubiri mbona Imana ikora. il y a deux choses. hari igihe Imana ikora mu buryo buri pacifique, Deux manières de faire. Dieu peut agir d'une manière ndi pacifique. ku rugi ndadodora, Il est à la porte et il toque. niwumva ijwi Et ryanje quand tu entends, ukugura et ndinjira si tu dusangire. ouvres, j'entrerai. ubwo ni uburyo benshi bamenyereye. C'est une manière mugabo dont muri Dieu Acte travaille. chapitre 9 Mais dans Actes chapitre 9, ivyakozwe n'umwa igice c'icenda, Actes chapitre 9, Sawuli ntabwo Imana yadodoye. Saul, dans son cœur, Dieu n'a pas Sawuli toqué. ntabwo Yesu yahagaze ku rugi ngo akumange. Jésus ne s'est pas arrêté au cœur de Saul et a toqué. Yesu yarabomoye arinjira. Dieu et Jésus a brisé la porte du cœur ndasenga de Imana muri Saul. kino kibanza, Et je prie Dieu dans cet endroit. niwanga kuvyumva mu buryo bwiza buri pacifique, Si tu refuses de l'entendre dans une manière Imana pacifique, ikorese plan B yayo, que Dieu utilise son plan B, ibomore yinjire, qu'il brise la porte et qu'il entre, igufate mpiri, et qu'il te prenne, qu'il te saisisse, igukenyeze, et qu'il te fasse ikujana aller, aho igomba. qu'il te fasse aller là où il veut. niryo sengesho ryanje kuri kino C'est ma gicaniro. prière sur cet autel. uvyize mpameni ya muri kino kibanza, Donne-moi Amen. mpameni ya muri kino Donne-moi kibanza. Amen. yoweri igice cya kabiri twagiye Joël 2. On y va. turahera ku murongo wa mbere ndaguhagarika. Verset 1er. igice cya kabiri ku murongo wa mbere avuga ngo nimuvugirize inzamba i Siyoni, muvugirize induru ku musozi wanje wera. ndashobora kumva induru z'abana b'Imana muri kino kibanza, Puis-je entendre des clameurs des enfants de Dieu ndashaka à cet kuba endroit? akama k'intsinzi hejuru y'ubuzima bw'abana Je b'Imana peux bari muri kino entendre des cris kibanza. de victoire dans cet endroit parmi les enfants de Dieu. Haleluya, Alléluia. haleluya. Alléluia. iminsi yose ikanguro, Le réveil. ikanguro, Le réveil. ikanguro Le réveil. ryama iminsi yose ituma abantu bava mu gacerere. Le réveil fait sortir toujours les personnes du silence. uwitwa Napoleon Bonaparte Celui qui s'appelle Napoléon Bonaparte yaravuze ikintu n'umunsi kinkorako, a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché même yaravuze ngo aujourd'hui. isi uyu munsi ikirababara, Il dit que le monde est en malheur aujourd'hui, atari kubera ububi bw'abantu babi bari muri non yo, pas à cause des mauvaises actions des gens ariko mauvais, kubera agacerere k'abantu mais beza, à cause du silence des gens de bien. agacerere k'abantu beza. Le silence des gens de bien. The world of today is suffering a lot, Le monde souffre aujourd'hui, not because of bad people, mais pas à cause des gens mauvais, because of the silence of the good mais à people. cause du silence des gens de abantu bien. beza bacereze, Quand les gens de bien se taisent, satani aronka umuryango amena mu konora ibintu. Satan a la porte pour rentrer nicyo gituma et iri jambo abîmer les ritangwa choses. rivuga ngo C'est pour ça que cette parole commence par dire: vugiriza inzamba ku musozi Siyoni, sonnez la trompette en Sion muvugiriza akamo cyangwa induru ku mugo wayo. et faites entendre des clameurs. tubikore mu buryo buri prophetique, Faisons-le d'une manière prophétique. kuko hari imiryango Imana igiye guha ishengero rya kino gihugu. Parce qu'il y a des
Des captifs. Yes. Des captifs que Dieu va donner Hallelujah. aux gens aujourd'hui. Dans Imana ce yagiye pays. kuduha iminyago. Dieu va te donner des captifs. Minevam Kigoma Imana yagiye kubaha iminyago. Milevam Kigome, Dieu va vous donner des captifs. Idris Imana yagiye kubaha Église du iminyago. Rocher, Dieu va vous donner des captifs. Bishop ry'Ishengero ni gute? Glory Outreach Assembly. Imana yagiye kubaha Glory iminyago. Outreach Assemble, Dieu va vous donner des Ishengero rya captifs. Shaddai. El Shaddai, Église Yaba de mugabo Shaddai. Kabondo n'abandi. Dans Kabondo et Imana yagiye ailleurs, kubaha Dieu va vous iminyago. donner des captifs. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Ariko birabasaba kuva mu gacerere. Mais il faut que vous sortiez du silence. Tuvuga ikanguro mwumve kuva mu gacerere. Quand nous parlons du réveil, sortir du silence. Mugende muvuge. Allez dehors, allez Abaririmba annoncer. baririmbe. Ceux qui chantent, chantent. Abasenga Que ceux basenge. qui prient, prient. Apana mu gacerere. Mais pas en silence. Hanze. Dehors. Mushyire amajwi yanyu hejuru. Élevez vos voix. Hallelujah. Alléluia. Iki ni igihe cyaho tugira tapaje. C'est Hallelujah. le temps de faire du Aho bruit. tugeze. Là où nous sommes, Bamenye ko abana b'Imana bahageze. qu'ils sachent que les enfants de Dieu sont arrivés à cet endroit. Igihe kimwe nari muyinga. Un jour, j'étais à Muyinga. Mu ikambi y'impunzi y'abanyamurenge. J'étais dans un camp de réfugiés de Nari mfise Menyamulenge. ibikorane by'iminsi itatu. J'avais des croisades de 3 jours. Hari umukozi w'Imana twahuriyeyo. Et il y a un serviteur de Dieu que j'ai rencontré là-bas. Atarambwira ngo ari Butare. Il m'a dit que quand il était à Butare, Imana amutegetse kuvyuka arya amasaha abayisilamu nabo bavyuka guhamagara. donc Dieu lui a demandé de se réveiller aux heures où les musulmans se lèvent pour appeler à la prière. Hanyuma aravyuka. Et il s'est levé. Mwemu yaramubwira ati umviriza. Et le Saint-Esprit lui a dit, Uyo écoute, w'imami ntagutange guhamagara. que l'imam n'appelle pas avant toi. Ati mutangiye guhamagara. Annonce avant lui. Atatangura guhamagara. Et lui, il a commencé à appeler. Yahamagara gute? Et comment il appelait? Yavuga haleluya. Il disait Alléluia. Akavuga amen. Il disait Alléluia et Amen. Alléluia. Alléluia. Akavuga amen. Amen. Wa mwimama ageze guhamagara. Et quand l'imam a commencé à appeler, Acahamagara avuga ngo haleluya. il a commencé à dire Alléluia. Arisubiza ngo amen. Et lui m'a dit Amen. Amen message muri kino kibanza. Donne-moi un bon Amen. Tugiye kuvugiriza induru ku musozi Nous w'Imana. allons faire du bruit sur la montagne de Dieu. Ivyo dukora tugiye kuvyamamaza Ce que hose. nous faisons, nous allons le dire partout. Igihe cy'igifasoni cyararenganye. Le temps où nous serons silencieux est passé. Turi ku isaha ya nyuma. Nous sommes à la dernière heure. Umwanya dufise uraharuye. Nous n'avons plus de temps. Umwanya dufise Nous n'avons uraharuye. plus de temps. Nico gituma reka nsanisha abantu b'Imana muri kino kibanza. C'est pour cela que je vais demander aux gens de Dieu ici. Haleluya. Alléluia. Iyo dusomye muri Mariko gatatu Quand nous lisons dans Marc 3, tugasoma ku murongo wa 14 au verset 14, ariko iri jambo ry'Imana la ritubwira parole de Dieu nous dit, baratubwira ngo on nous dit, atoranya 12 et il en choisit 12 bo kubana nawe pour demeurer avec lui babatume kwigisha et pour les envoyer no prêcher kugira ubushobozi ku muhemu mbi. et avoir la puissance de chasser les démons. Atoranya Petero. Il a choisi Pierre. Haleluya. Amen. Yitwa kare Simoni Il s'appelait avant Simon amwita Petero. et l'a appelé Pierre. Hari ikintu kimwe shaka ngaha kumutahura. Il y a quelque chose que je veux que vous Igihe compreniez. cyose Imana iriko irahamagara abantu. En tout temps où Dieu appelle les gens, Igihe cyose Imana iriko irahagurutsa abantu. quand Dieu lève des gens, Icambere ikora la première chose qu'il fait, ibaha identite nshasha. il leur donne une nouvelle identité. Identite nshasha Il leur donne une nouvelle identité. ifise izina rishasha. Il a une nouvelle identité avec un nouveau nom. Ihuye na destiny y'uwo muntu. Et ce nom est avec sa destinée, Uyu va avec sa yitwa destinée. Simoni. Celui qui s'appelait Simon Amwita Petero. l'appelle Pierre, Urutare. le rocher. Atoranya kandi Et il a choisi encore na Yakobo Jacques, mwene Zebedayo fils de Zébédée, na Yohana mwene Yakobo et Jean, frère de Jacques, nabo abiyita auquel il donna le nom Bowanerige. Boanerges. Bowanerige. Boanerges. Bowanerige. Boanerges. Risobanura. Qui signifie, 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 Abana b'inkuba. fils du tonnerre, Abana b'inkuba. fils du tonnerre, Abana b'inkuba. fils du tonnerre. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Ndabakiriye mu gisirikare cy'abana b'inkuba. Je vous donne la bienvenue dans l'armée des fils de tonnerre. Je vous donne la bienvenue dans l'assemblée des fils du tonnerre. Urazi impamvu yabise abana b'inkuba? Pourquoi il les a appelés Nikora ko fils bari du bafise tonnerre? umwanya mutoya wo gukora ibintu binini. C'est parce qu'ils avaient peu de temps pour faire beaucoup de choses. Inkuba ikora igikorwa. Quand le tonnerre frappe, hein, Inkuba il tonne. ntiyitonda. Il ne va pas doucement. Inkuba ntisubiza protokoli bihari. Le tonnerre ne suit pas le protocole qui est là. Ariko iyo ije Mais quand il vient, icyo isanze mu nzira irahitaniza. quand il trouve quelque chose dans la route, il casse. Mwene majambo ikubita rimwe kuri byose. Il fait
tout en une fois. rimwe kuri byose Tout en une fois. rimwe kuri byose Tout en une fois. nicyo gituma bitantangaza C'est pour ça que je ne suis pas petero étonné. arahagurutse avuga ubutumwa Quand pierre Pierre se lève pour annoncer l'évangile, abaho n'ibihumbi bitatu bakizwa umwanya nyine 3000 âmes ont été sauvées au même amen moment. imeze neza Amen. ibihe biraje Le temps vient. aho mugiye kubona abakozi imana nka pasteur Aimé Quand vous verrez des pasteurs comme le pasteur Aimé, agahamagara abantu qui va se lever à appeler des abantu gens, ibihumbi icumi bakazira rimwe et 10 000 personnes viennent se nimba repentir. by'ukuri muri abana b'inguma rumva amen yambika Quand vous kibanza êtes vraiment des fils du tonnerre, que j'entends igihe votre kiraza amen. aho ba bishop sogo Bon, et le temps vient où le Bishop Sogo bagiye guhaguruka va se lever buyenzi kanyuganyiga et Bouyenzi va abarozi trembler. ibyo bakora bikahagarara Et les sorciers vont arrêter leurs œuvres. amen mbese neza muri kino kibanza Amen. haleluya Amen. abana b'inkuba Fils du tonnerre. mw'ikanguro dukeneye ba petero dukeneye n'abana b'inkuba Dans le réveil dont nous parlons, nous avons besoin de Pierre, mais aussi des fils du tonnerre. petero ni n'urutare Pierre, c'est le rocher. n'abazi neza aho bateretswe C'est des gens qui savent bien où ils n'abazi sont. neza icyo babwiwe Ils savent bien ce qu'ils N'abazi ont reçu neza comme bariko parole. baraja. Ils savent, connaissent bien leur ba direction. yakobo na ba yohana Et Jean et Jacques, n'abaza kwimburira imana mu mwanya mutoya ibintu byinshi c'est les gens qui viennent récolter beaucoup nicyo gituma pour bitagiye Dieu. kuntangaza En ngo même temps. mbavugishwe Et donc, je vais commencer à prophétiser. nicyo gituma ntagiye gutangazwa Je ne vais pas être étonné nuko inama y'umuryango igiye gukorana de voir la réunion de famille se tenir maze ugahaguruka nk'umugabo cyangwa umugore w'imana et se tenir comme un homme ou une femme de ako Dieu. kanya bose bagahita bihana Et tout le monde va se kuko repentir. nicyo gihe turimo Parce que c'est le temps dans lequel nous sommes. ikanguro Le réveil, naho imana ikora ibintu bishikanijwe ibyavyo kure c'est quand Dieu fait des choses qui portent la voix très loin. uvize numva ameneye muri kino Si kibanza tu le crois, dis Amen. numva ameneye muri Si kino tu le crois, kibanza dis Amen. haleluya Amen. haleluya Amen. turabandanya muri yoweri On hanyuma continue dans Joël 2. Aha, yoweri turarengana ku murongo wa mbere ababa mu gihugu bose bahinda agashitsi ababa mu gihugu cyose bagira iki Que tous les Bakiri. habitants du pays bahinda tremblent. agashitsi aba muri kino gihugu cyiza cy'uburundi bahinda agashitsi Que tous ceux qui sont habitants du pays du Burundi tremblent. kuko umviriza Parce intebe que- y'imana iraje Le trône de Dieu arrive. intebe y'imana Le trône de iramanutse Dieu descend. aho ibyari byarigize ndanse bigiye gutakaza ikibanza Là où tout ce qui s'était élevé va perdre toute place et toute puissance. ibicano by'indwara byari bizi ko bimenyereye gutwara abantu b'umuryango wawe bigiye gusambuka Les hôtels de maladies qui étaient habitués à prendre les gens dans ta famille vont être détruits. nuva ameneye muri kino kibanza Amen. reka ndabagumure gatoya mu izina rya yesu Je vais vous révolter un tout petit peu au nom de nongenda Jésus. nabasarisha ko na pawulo avuga ngo nimba dusaze iby'imana Et je vais vous rendre fous parce que Paul le dit aussi, si nous sommes fous des choses de Dieu. biza gufata ibisanzwe Nous ne devons pas le prendre à la légère. hari ibintu biza gufata Il y ibisanzwe a des choses que nous ne pouvons pas prendre à la iyo légère. ukabona umuntu arapfuye mu mwaka mubuze abantu bane ku mvo Quelqu'un zidasobanutse meurt, 4 personnes meurent dans la même année sans trop comprendre comment. tuzi ko ibintu biriko biradushikira Et tu commences à dire, on ne sait pas trop ce qui se passe. umviriza ubwiza kugira icyo ukoze Tu dois faire quelque chose. narakunze Ronald Bonk ingene yavuze J'ai aimé Renald Bonquier, comment il a dit. yavuze ngo iyo umwana w'imana ahagurutse Il a dit, quand un enfant de Dieu se lève, imana ihagurukana nawe Dieu se lève avec lui. iyo ateye intambwe ku Et kimbere quand il fait un pas en avant, imana iterana iyo ntambuko nawe et Dieu fait un autre pas avec iyo lui. afashe ingingo yo kwiruka Et quand il prend la décision de courir, imana yirukana nawe Dieu court avec lui. ariko aravuga ngo Et il disait, imana ntigera yicara n'abicaye cyangwa iryame mais n'abaryamye Dieu ne s'assoit pas avec ceux qui s'assoient, ne dort imana pas avec yacu ceux qui iri mu dorment. gikorwa Dieu est à l'œuvre. imana yacu iri mu gikorwa Dieu est à l'œuvre. imana yacu iri mu gikorwa Dieu est à l'œuvre. vuga ngo imana yacu iri mu gikorwa Dis, Dieu est à l'œuvre. kandi icyo gikorwa igikorana natwe Et cette œuvre, il le fait avec nous. igikorana natwe Il le fait avec nous. igikorana natwe Il le fait avec nous. sinavuze ngo n'abapotere gusa Je ne dis pas avec les apôtres seulement, igikorana n'umubiri wa kristo wose mais avec tout le corps de Christ. igikorana n'abapasitori gusa Il ne le fait pas avec seulement les pasteurs. igikorana n'abayodore gusa Il ne le fait pas parce qu'ils ont été ordonnés igikorana n'uwo seulement, muntu wese afise mais umutwaro avec toute personne qui a un mu fardeau buzima bwe wiwe dans sa vie. mbarizo umuntu hano ati urafise umutwaro Demande à la personne à côté de toi, est-ce que tu as un fardeau? urafise umutwaro Est-ce que tu as un fardeau? urafise umutwaro Est-ce que tu as un fardeau? ababa mu gisagara bose bahinda agashitsi yes kuko wa munsi w'uhoraho uje wa munsi uhoraho uje ushitse hafi ayaya ushitse hafi ushitse
hafi mbwira umuntu uherutse wa munsi uhoraho uraje Dis-lui, car le jour de l'Éternel vient. Le jour de l'Éternel wa vient. munsi imana avuga iby'ikanguro uraje Le jour où Dieu a parlé des choses du réveil arrive. wa munsi imana avuga ibyo gukira indwara yawe uraje Le jour où Dieu a annoncé ta guérison arrive. wa munsi imana avuga ibyo guhaguruka kwawe uraje Le jour où Dieu a annoncé là où tu vas te lever wa arrive. munsi imana yavuga wo gukoreshwa nayo uraje Le jour où tu vas travailler, œuvrer Courage. par Dieu arrive. haleluya Amen. bavuze ngo ushyitse hafi Le jour est proche. Il est proche. iyi ehad conference ni ikimenyetso cy'uko uwo munsi ushyitse hafi Cette conférence est hâte. C'est la manifestation ou la preuve que ce jour est proche. haleluya Amen. komeza ni umunsi w'umwiza n'umuzimagiza, Jour de ténèbres et d'obscurité. ni umunsi w'ibicu n'ibifunga, Jour de nuée et de brouillard. nk'uko umutwenzi utambika ku misozi, ego Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. niko ihanga rihambaye kandi rikomeye ritambutse Voici un peuple nombreux et puissant. mbwira umuntu uherutse bagomba batangure kutuvuga Dis-lui, on va commencer à parler de nous. niko On va ihanga commencer à parler de nous. bagomba kandi batangure rikomeye ritumbutse, ngo niko ihanga rigeze iki rihambaye kandi rikomeye, bantu bo mu ihanga rihambaye kandi rikomeye ni mu mpameni yanyu muri kino Genre de kibanza peuple nombreux et puissant. Amen. haleluya Amen. basavuga ngo ntihigeze kuboneka irimeze nkaryo Il est dit, tel qu'il n'y en a jamais eu. ntihigeze kuboneka umukozi w'imana akomeye nkawe Il n'y a jamais eu de serviteur de Dieu puissant comme toi. utabyakiriye genda byakiriye Si tu ne amen le reçois pas, moi je le reçois. Amen. ntihigeze kuboneka ukoreshwa n'imana nkawe Il n'y a jamais eu de quelqu'un qui a été utilisé par Dieu comme ça, comme toi. nihanga C'est un peuple. nihanga C'est un peuple. nihanga C'est un peuple. ngo kandi no hanyuma ntarizobaho nk'iryo Et même après, il n'y en aura plus. uhereye none ukageza ku iherezo Jusqu'à maintenant, ry'ibihe jusqu'à la fin des temps. nasaka ndabibuse kano kantu Je vais vous rappeler quelque chose. ikanguro rigiye guturika rivuye mu burundi niryo rya nyuma yesu tuza gutora ishengero Le réveil qui va commencer au Burundi, c'est la dernière avant que Jésus ne vienne. nta rindi ni iri nyene Ce réveil est le dernier. kandi ndashima imana ko yakuzigamye utahitanywe n'ibiza canke n'ibyago n'ibindi byose Et je bénis Dieu qui t'a gardé pour que tu ne sois pas emporté par tout ce qui imana est passé. yakuboneye kera icokubera ciza Parce que Dieu a vu en yarakuzigamye avance. ngo uzobe muri ryo Ce qui était bien pour toi, il t'a gardé pour que tu fasses partie de ce réveil. ku murongo wa gatatu Au verset 3, umuriro ugenda umuriro urayigiza ugenda urayigiza imbere yabo, devant lui est un Kandi feu inyuma dévorant. yabo Et derrière hasigara lui, haraka ibirimi une byabo. flamme brûlante. umuriro ugenda urayigiza Devant lui est un feu dévorant. nicyo gituma yesu babwiye intumwa ziwe C'est pour ça que Dieu a dit à ses apôtres, aravuga ati ntimwihute kugenda ne vous pressez pas de partir. nimugende murindire Attendez, muzohabwa vous allez recevoir ubushobozi la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur yohana vous. umubatizi yari yavuze ngo Parce que Jean-Baptiste avait dit, jewe mbatiza mu mazi moi je baptise d'eau, kuzi inyuma mais yanjye celui qui vient derrière moi après moi abatiza muri baptise mwemu no mu muriro du Saint-Esprit et de feu. imana igiye kubabatiza muri mwemu no mu muriro Dieu va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. haleluya Alléluia. aho umuriro ugenda uragigiza imbere yanyu Quand le feu vient devant vous, haleluya dévore devant vous. muramaze imbere yabo igihugu kimeze nka rya tongo reka ryo tugende mu buke buke Allons doucement. muramaze kubona cortege ya perezida Vous avez déjà vu le cortège du président? hariho ababa bari imbere n'ababa bari inyuma Il y a des gens devant et des gens derrière. haleluya Amen. iyo ubonye amamoto imbere Quand tu vois des motos devant, haleluya Amen. yanonse ko hari uri inyuma ze Ces motos annoncent qu'il y a quelqu'un qui vient derrière hari les motos. izindi ziba ziri inyuma Il y a d'autres qui sont derrière. nazo zimenyesha ko ari imbere Et les autres de derrière te montrent qu'il y a quelqu'un devant hari qui vient ibyo de imana passer. igiye gukora imbere n'inyuma Et il y a ce que Dieu va faire devant toi et derrière hari ibyo toi. igiye gutanga n'ikimenyetso imbere n'ibindi igiye gutanga ibimenyetso inyuma Il y a des symboles qu'il va faire devant et derrière toi. ba bantu baracyari ngaha nkumva ameni yabo Amen. ngo igihugu kimeze nka rya tongo ryo muri edeni aha ni imbere Et derrière, imbere pays- yabo igihugu kimeze nka rya tongo ryo muri edeni, ufite aho bari devant eux, le pays est comme le jardin d'Éden. bafise da clear vision bafise iyerekwa riri clear net Quand ils sont là, ils ont une claire vision, une Barabona clairvoyance. ibiri imbere. Ils voient ce qu'il y a devant. barabona rya tongo rya Ils edeni voient le jardin d'Éden. mbarizo umuntu hari wande iwawe Demande à la personne à Uti imbere côté de yawe toi. ubona iki
Qu'est-ce que tu vois devant toi? imbere yawe ubona iki? Qu'est-ce que tu vois devant Ibyo toi? ubona imbere yawe nibyo uzotambukiramo. Parce que ce que tu vois devant toi, c'est Ibyo dans ubona ça que imbere tu vas yawe marcher. nibyo uzobamo. Ce que tu vois devant, c'est ce que tu vas vivre. Ibyo utarabona ntuzokwigera ubibona. Ce que tu n'as jamais vu, tu ne le verras jamais. Apana vision. Ibyo utarabona mu buryo bwa perception ntuzokwigera ubibona mu buryo bwa possession. Ce que tu n'as jamais perçu, tu ne le posséderas jamais. Baba ntibacari muri kino kibanza. Amen. Ubona iki imbere yawe? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce Reka que tu nakubwire perçois? gatoya jewe icyo mbona. Laisse-moi te dire ce que je Iyo vois. ndavye imbere Quand je vois devant, ndakubona uriko urakoreshwa n'Imana iby'ubuhinzi je te vois être n'iby'ubutwari. utilisé par Dieu d'une manière Iyo extraordinaire. ndavye imbere Quand je vois devant, ndabona wambaye umucama n'ubushobozi bwa mpemu yera. je te vois revêtu d'un manteau de puissance du Saint-Esprit. Quand je vois devant, ndabona uriko uranesha intambara. je vois vainqueur des batailles. ndavye imbere Quand je yawe vois devant toi, ndabona abantu benshi bagiye kwizera umwami Yesu ku bwawe. je vois des gens qui vont croire à cause de Iyo toi. ndavye imbere Quand je regarde devant, ndabona abami n'abakomeye je vois des rois et des puissants bagutumako qui t'appellent, baguhamagara qui t'appellent ngo bagire inama pour que tu les ubabwire conseilles, icyo Imana ivuga. pour leur dire ce que Dieu a dit. Quand je regarde devant, ndabona akazoza keza, je vois un avenir ndabona brillant. ibyizigiro, Je ndabona ibitangaza. vois des miracles. Iyo ndavye imbere Quand je regarde devant, ndabona abantu bahindura igihugu cyari umusaka je vois bakacubaka. des gens qui transforment un pays en ruine et le reconstruisent. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Iyo ndavye imbere Quand je regarde devant, ndabona uko uratanga ubufasha. te vois aider les gens. ndabona umuntu ari indispensable. Je te vois comme quelqu'un ndabona d'indispensable. uri umuntu uri busy Je te vois occupé n'ibikorwa by'Imana, occupé par les œuvres de Dieu, n'umutima w'Imana. par le cœur de Dieu. imbere ameze nka rya tongo rya Edeni. Devant eux, c'est comme le jardin d'Éden. ubona iki imbere yawe? Qu'est-ce que tu vois devant toi? imbere yanje ndabona ingumba zigiye kubyara. Devant moi, je vois des stériles qui vont enfanter. imbere yanje Devant moi, ndabona abantu bandika amaoperasi ariko je vois des gens qui allaient être opérés, mais dont les opérations sont annulées. Haleluya. Amen. imbere Devant, ndabona abagabo n'abagore je vois des hommes et des femmes Imana igiye kwitiza mu gihe gisa nk'iki. que Dieu va utiliser dans ces temps-ci. Imana igiye kwitiza mu gihe gisa nk'iki. Que Dieu va utiliser dans ces temps. igiye gukoresha ibidasanzwe. Que Dieu va utiliser pour faire des choses Mpera extraordinaires. tushe uwo muntu ari wandi yawe uti kaze mu gihe cyawe. Donne un high five à cette personne. Bienvenue dans ton temps. uti kaze mu gihe cyawe. Bienvenue dans ton temps. This is your season. C'est ta saison. iyi ni sezo yawe. C'est ta saison. ibi ni ibihe byawe. C'est ton aho moment. utazokongera kwibuka ibya mbere. Là où tu ne te rappelleras plus ce qui s'est passé ibya avant. kera biragiye kurengana. Ce qui s'est passé sera passé. bishasha biragiye kuza. Ce qui est nouveau prend place. kaze mu gihe cyawe. Bienvenue dans ta abatahura saison. bagutahura baragiye kugutahura. Ceux qui ne te comprenaient pas vont te abatahura bakumva comprendre. baragiye kukumva. Ceux qui ne t'entendaient pas vont t'entendre. kaze mu gihe cyawe. Bienvenue dans ton temps. Amen. 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 vuga uti ni igihe cyanje. C'est ma saison. uti ni igihe cyanje. C'est ma saison. uti ni igihe cyanje. C'est ma saison. ngiye kumenya umutima w'Imana. Je vais connaître le cœur de uti ni Dieu. igihe cyanje. C'est ma saison. cyo guhishurirwa umutima w'Imana. Là où je vais recevoir la révélation du cœur de Dieu. C'est ma saison. cyo kwakira De recevoir iti ijuru ryanteguriye. ce que le ciel a prévu pour moi. amashyi menshi ku mwami w'abantu. On acclame le Seigneur. ukumva z'umwanya. À cause du temps, abanyefeso Éphésiens igice cya kane usomere ku murongo w'indwi. 4:7. abanyefeso igice cya kane ku murongo. ingemeze kuvugishwa ndabona imbere yanje. Je vois devant moi, muri kino gisagara cya Bujumbura tugira amaveye amara iminsi. dans cette ville, je nous vois faire des veillées qui durent des jours. no apana amaveye yo mu ishengero. Pas des veillées dans l'église. amaveye y'amashengero. Des veillées réunissant des églises. duhurira ku bibuga. On nous rencontrera sur des stades. ivyo bihe ndiko ndabona. C'est des moments que je vois. umwe wese azana icyo afise cy'agaciro mu nzu Et y'Imana. chacun amène ce qu'il a de valeur dans la maison de Dieu. tumara ijoro ryose Nous passons toutes les nuits turiko turavugishwa ku gisagara.
prophétisant sur la capitale, sur la bibiliya ville. avuga ngo akanwa k'umugororotsi gashyira igisagara hejuru Parce que la Bible nous dit que la bouche du juste élève la ville. ngo ariko ak'umunyakibi Mais karagisangangura la bouche du méchant la détruit. yesu yaravuze ngo ngibi ibimenyetso bizokwerekana ko ndi mu kuza Parce que Jésus a dit, voici les signes qui annonceront ma venue. muzokumva impuha z'intambara Vous entendrez des bruits de guerre. ngo kandi hazoba n'intambara Et il y aura des guerres. ubwami buzotera ubundi Des royaumes combattront contre ubwami d'autres. buzotera ubundi Des royaumes combattront contre d'autres. ubwami butera ubundi si ukraine na rusi bariko Mais baragwana les royaumes qui combattent d'autres, ce n'est pas Ukraine et Russie. si otana bari muri komunisme bariko Ce baragwana n'est pas l'OTAN et le bloc communiste. ubwami butera ubundi Les royaumes qui combattent naho d'autres. satani ahagurutsa biwe gukesha imana igahagurutsa abayo C'est quand gukesha Satan élève ces gens et Dieu lève les autres. amen ya muri kino kibanza Amen. amen ya muri kino Amen. kibanza ubu abandi baraterana mu kubibuga Parce que les gens se réunissent maintenant sur les bariko stades. baratambira umwami w'isi Et ils dansent pour le roi de ce monde. twebwe ishengero turi hehe Mais l'église, où est-elle? I'm gonna challenge you tonight Je vais vous donner un ishengero défi. riri Je vais hehe vous défier ce soir. turakeneye Où gusaba est natwe l'église? ibibuga Où est l'église? Nous avons aho besoin, turara nous amajoro aussi, turiko turasenga passer la nuit en prière. apana veye y'ishengero rimwe Mais pas une veillée d'une seule église, ariko veye y'amashengero mais une veillée de plusieurs afise églises umutwaro w'ikanguro muri kino qui ont gihugu le fardeau du réveil dans ce afise pays, umutima w'ubwami muri kino gihugu qui ont le cœur du Dieu dans ce amen meze pays. neza Amen. imana ikamugura ibimuga tubiraba n'amaso Et yacu que Dieu guérisse les paralytiques, qu'on le voit, ingumba zikavyara que les stériles enfantent abanyabyaha bagakira bagakizwa et les pécheurs se repentent. ivyo nivyo bihe ndiko ndabona C'est imbere les moments que je vois ivyo devant. nivyo bihe ndiko ndabona C'est les imbere moments que je vois devant. haleluya Amen. ivyo ndusha bigumane Ce que tu as de plus que moi, ivyo garde-le. ndakurusha reka Et ndabigumane ce que j'ai de plus que toi, je n'igihe le yawe garde. dushira hamwe ivyo imana yaduhaye Mais on va le mettre ensemble pour servir ivyo notre imana Dieu. yaduhaye Et ce que Dieu nous a donné, kubw'inyungu z'ubwami nous le bw'imana mettons ensemble pour son profit, pour sa gloire. haleluya Amen. haleluya Amen. nicyo gihe turiko turinjiramo C'est les temps dans lesquels nous entrons. Amen, 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 amen. Hey! hari abantu muri kino kibanza bumva icyo ndiko ndavuga Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent ce que je dis? hari abantu bariko bumva ijwi ry'ubuhanuzi muri kino Est-ce qu'il y a kibanza des gens qui entendent la prophétie? mbabwira ikintu kimwe Je vais vous dire quelque chose. ishengero rya kristo ntizogira agaciro muri kino gihugu ubwaryo ritihaye agaciro L'église n'aura pas de valeur si vous ne vous donnez pas de valeur vous-même. ni igiki kitwaka agaciro Qu'est-ce qui nous retire notre valeur? nuko tugwana intambara mbi C'est parce que nous combattons le mauvais iyo combat. urwanya mwene so uri kurwana nabi Parce que tu combats ton frère, tu combats mal. eko nizite minisiyo zigama amaminisiyo yawe Gardez vos munitions. haleluya Gardez vos munitions. turafise umwasi tubwiza kurwana nawe Parce que nous avons un ennemi turafise commun. ubwami tubwiza kurwana nabwo Nous avons un royaume que nous devons combattre. igihe cyo kuvugana hagati yacu gihagarare Les temps, igihe cyo kuvugana hagati yacu gukritikana hagati yacu les temps de critique se terminent. igihe cyo kubwira abandi ibyo bariko barakora bihagarare Que les temps de critiquer les autres, ceux qui font mal, ils se terminent. nta musirikare aza gutwenga uyundi ngo bamurashe ku rugamba Parce qu'aucun soldat ne se moque d'un autre parce qu'on a tiré sur lui. kubera ko igihe cyose umusirikare ari ku rugamba nta garanti n'imwe afise ko atazoraswa cyangwa akomereke Parce que tout soldat qui est sur le champ de bataille n'a pas de garantie que lui-même on ne va pas le tirer nicyo dessus. gituma wa musi uzorenguka imbere y'intebe y'imana C'est pour cela que le jour où tu vas être debout devant le trône de Dieu, imana izoduhembera inkovu z'intambara Dieu nous twagwanye récompensera pour les combats que nous avons imana gagnés. izoduhembera ibikomere twagize turiko turayikorera Les blessures que nous avons eues. hazovuga ngo ngwa hano nimuze hano basavyi banje Il dira, venez, venez mes serviteurs. mwabaye abakozi babizigigwa Vous avez été des serviteurs nimuze fidèles. muhabwe impera Venez recevoir votre récompense yabikiwe qui a été ku réservée buzima bwanyu pour votre vie. turiko tugwana intambara nabi Nous sommes en train de combattre le mauvais combat. haleluya Le mauvais combat. nakaguye mwene data aguye ninde yungutse ni imana cyangwa ni satani Quand un frère tombe, qui a le bénéfice? C'est Satan ou c'est Dieu? nama nibuka muhe vyacu vy'ikanguro rya mbere Je me rappelle du réveil de notre temps. twumvise mwene data yaguye Quand nous entendions quelqu'un qui était tombé, un twarahura frère, tukamugira iminsi y'amasengesho ifatikanyije no kwisozesha tumuhamagaza on prenait des jours de jeûne et de prière pour l'appeler, qu'il revienne. ntawe agenda kumutuka
Il n'y avait personne qui allait l'insulter ou le critiquer. ntawagenda kumubwira nabi Personne n'allait l'insulter. nta n'umwe yamwimoka Personne ne se moquait de lui. ufise uwaguye ntiwigeze guhagarara Parce que celui qui est tombé, un jour, était debout. turiko turwana intambara nabi Nous combattons le mauvais combat. turiko turwana intambara nabi Nous combattons le mauvais nimba combat. ari uw'imana ihagurukije hagati muri Si twebwe Dieu lève quelqu'un au milieu de nous, nitwibuke natwe igihe imana duhagurutsa rappelons-nous que nous aussi Dieu nous a levé un jour. umuhamagaro ntiwagarukiye kuri twebwe Parce que Dieu ne nous a pas appelés les derniers. imana yahamagaye ba sokuruza mu kwizera Parce que Dieu a appelé nos ancêtres dans la niyo foi. mana yaduhamagaye kandi nayo imana izohamagara n'abandi nyuma C'est lui qui yacu nous a appelés et qui appellera d'autres après nous. rokonesa abandi Reconnais les autres. reka kubagwanya nk'uko nawe bakugwanije kera Arrête de les combattre comme toi aussi on t'a combattu de ton birababaje temps. umunsi kubona ibyo umuntu yaciyemo avyibagira vuba C'est très malheureux que tu oublies ce qui t'est arrivé. uribuka bakugwanije uhaguruka Rappelle-toi ceux qui t'ont kubera uri combattu. kuragwanya abandi Quand tu t'es levé, pourquoi tu uribuka combats les ingene autres? bakuvuze uri kurakorera imana Quand tu as œuvré et été utilisé par Dieu, on a parlé, on t'a critiqué. Pourquoi tu critiques les autres? turiko turwana intambara nabi Nous combattons un mauvais combat. si uko imana yaduhamagaye kurwana C'est pas pour ce combat que Dieu nous a appelés. petero yahamagariwe abakebwe paul yahamagariwe abatakebwe Pierre a été appelé pour les circoncis et Paul a été appelé pour les non-circoncis. haleluya Amen. haleluya Amen. kandi umwami avuga ngo nimubareke baza barushe n'abaremerewe Et le roi dit qu'ils viennent à moi ceux qui sont fatigués. uyu munsi twebwe twahindukiye kumutoneka mu nkovu z'umusaraba afise ku bw'ishengero C'est nous-mêmes aujourd'hui qui lui faisons mal dans ces cicatrices. ivyo bihagarare Que cela s'arrête. ivyo bihagarare Que cela s'arrête. yatanze isabagire Il a donné en abondance. yatanze Il isabagire donne en abondance. yatanze isabagire Il a donné en abondance. ukugoroka kwe kwama ibihe bidashira Et sa justice perdure à jamais. uwaguhaye niwe ariko araha abandi Et celui qui t'a donné, c'est celui qui donne aux autres. tuve mu bwana Sortons des enfantillages. ubwana bw'ibihemu ni ubwansi ku mana Parce que les enfantillages de l'esprit sont ennemis de Dieu. haleluya Amen. haleluya Amen. haleluya Amen. umwansi wawe ntabwiza gusaba umwansi wanje Ton ennemi ne doit pas être mon ennemi. reka ndabashoke gatoya Je vais vous choquer un peu. abo wita abanzi Ceux que tu appelles tes washobora ennemis, kuzoshika imbere ugasanga nibo barabakunze tu peux arriver devant et te rendre compte que c'était abo wibaza ko ari abakunzi ugasanga bari abanzi tes amis. Et ceux que tu considères comme tes amis étaient de véritables ennemis. petero yaraje abwira yesu ngo Pierre a dit à Jésus ivyo ntibikabe mwami wanje que cela ne se passe pas sur toi, mon roi. ndavyanse kufa Que cela ne se passe pas, que tu ne meurs yesu pas. ahindukira petero amubwira ati here inyuma yanje Et satani Jésus s'est retourné et a dit, arrière de moi, Satan. ariko igihe yuda yaza kumugura Mais quand Judas l'a vendu, cyangwa igihe yamugurisha quand il l'a vendu, yaraje aramusoma il lui a donné un baiser. yesu aramubwira ngo mugenzi my friend usoma umwana w'umuntu mu kumugurisha cyangwa ugurisha umwana w'imana mu kumusoma Jésus lui a dit, mon ami, c'est comme ça que tu vends l'enfant de petero Dieu. yanse ko yesu apfa yabaye umwasi yuda yagurishije yesu ngo apfa yabaye umukunzi wa Pierre qui a yesu refusé que Jésus meure est devenu un ennemi, mais Judas qui l'a vendu est devenu un ami. abariko barakugwanya kugira ngo ntiwize muri desine yawe they are your friends n'abagenzi bawe bariko barakwinjiza muri desine Ceux yawe qui te combattent pour que tu n'entres pas dans ta destinée, ce sont tes amis qui te poussent dans ta destinée. nitwabona yesu mbona ngo ubone Mais quand nous verrons Jésus face à tukabona face, za nkovu ziwe quand nous verrons ces cicatrices, tuzoshimira imana yaremye yuda nous bénirons Dieu qui a créé Judas. tuzoshimira imana yaremye abafarisayo n'abanyabwenge Nous b'ivyanditswe bénirons Dieu qui a créé les pharisiens. kuko nibo batumye umwami wacu abambwa kugira ngo duhabwe Parce que agakiza c'est eux qui ont poussé à ce que Jésus soit iyo bataza crucifié. kubaho uyu munsi we ntibari kuburiho S'il n'était pas là, tu ne serais pas ici aujourd'hui. turiko tugwana intambara nabi Nous sommes en train de mal combattre. Nous combattons le Alléluia. mauvais combat. umwasi dufise abansi dufise ni batatu 3 ennemis nous avons seulement. utari muri aba batatu ntukamugwanye Que celui qui n'est pas parmi les 3, tu ne le combattes pas. do not fight them Ne le combats pas. uwa mbere ni satani Le premier, c'est Satan. aho uzomubona fight him Là où tu le verras, combat contre he lui. deserve your fight Parce qu'il mérite d'être combattu. niwabona isi gwana Quand tu vois la chair, le monde, ni umwasi wawe le monde est ton ennemi. uwo Combat. mubiri wawe nawe nyene ni umwasi Et ta wawe chair aussi, c'est ton ennemi. ivyo bitatu Les 3 nibo seulement. basubiza kugwana Ce ne sont seulement les 3 que abantu nous devons bareke si combattre. abansi bawe Les autres, laisse-les, ce ne sont pas tes ennemis. petete bahawe ivyo utahawe mugabo si abansi bawe Peut-être ils ont reçu ce que tu n'as pas reçu, mais ce ne sont pas tes ubatahura ennemis. mugabo si abansi Tu ne bawe les comprends pas, mais ce ne sont pas tes ennemis. na pawulo ntiyashobotse atahurwa mu minsi ya mbere Parce que Paul aussi n'a pas été compris parmi les premiers jours. niwe Les premiers ariko jours. arandika iki cyatsi tugiye gusoma
C'est lui qui a écrit ce que nous allons lire. umwana avuga ngo nahishuriwe n'Imana siko twubahera aravuga ngo nahishuriwe n'Imana Il a dit que j'ai reçu la révélation de Dieu. ahandi mu gitabo cya Bigalati igice cya kabiri ngo kugira dans ngo Galates nduge 2. i Yerusalemu kubona n'abashimwa b'ishengero Pour que j'aille à Jérusalem et rendre compte à ceux qui sont estimés dans l'église. yabikoze kuko nihishuriwe yari yahawe C'est la n'Imana révélation qu'il avait reçue de Dieu. ibijyanye n'ubumwe mu nzu y'Imana cyangwa mu ishengero rya Kristo nihishurirwa Ceux qui regardent l'unité dans le corps de Christ, c'est une révélation. abatariko baravyumva tubasengera Imana ibahishurire Parce que ceux qui ne le comprennent pas, prions pour eux. Que Dieu icya leur kabiri révèle ça. aravuga ngo vyari bikwiye ko ndabikora kugira ngo sinzosange narirukiye ubusa Et la deuxième chose qu'il a dit, c'est qu'il était sage et bon de le faire pour que je n'ai pas couru ou œuvré en vain. bibiliya y'icyongereza ibivuga neza cyane La Bible en anglais le dit très bien. dusomye abanyefesi igice cya kane no abigalatiya igice cya kabiri Galates 2, somera ku murongo wa kabiri mu cyongereza verset cyane 2. enge masomo mu cyongereza munamuza musoma mu rundi rundi haravuga ngo I went there because God revealed to me that I should go. While I was there, I met privately with those considered to be leaders of the church and shared with them the message I had been preaching to the Gentiles. I want to make sure that we were in agreement. We were in agreement. Nariza kumenyereza ko tuvyumva kumwe, tuvyemeranya. Number 2, for fear that all my effort had been wasted and I was running race for nothing. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêchais parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. kandi naduzeyo kubwo guhishurirwa mbashira imbere ubutumwa bwiza mvuga mu banyamahanga Yes. ariko mbushira imbere y'abashimwa twiherereye ngo sinirukire ubusa Sinirukira ubusa. canke simbe narirukiye ubusa. Canke simbe narirukiye ubusa. Umuntu wese ariko arakora atemezanya na bene se. Umuntu wese ariko arakora ansoro yibaza ko adakeneye abandi ariko yirukira ubusa muri kino. Toute personne qui œuvre en solo sans avoir besoin des autres, soi-disant, il est en train de courir en vain. Ariko yirukira ubusa. Il court en vain. Ndangize kuri uwo murongo. Je vais finir sur ce verset. Abanyefesi igice cya kane. Éphésiens 4. Naretse byinshi byo kuvuga mugabo umwanya wamaze kugenda. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais le temps est déjà passé. Abanyefesi igice cya kane. Éphésiens 4. Oh my goodness. Somera ku murongo w'indwi. Haravuga ngo however he has given each one of us a special gift through the generosity of Christ. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Each one of us. Chacun d'entre nous. Each one of us. Chacun d'entre nous. Umwe wese yarahawe ingabire kandi bavuze ngo a special gift. Chacun d'entre nous a reçu un don spécial de Iki Christ. nicyo kintera kuvuga ngo no one is empty before C'est the ce qui me throne of pousse à God. dire personne n'est vide devant Dieu. Parce que umwe wese kubwa generosity y'umwami wacu Yesu Kristo umwe wese yarahawe a special gift. Parce à cause de la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ, chacun a reçu un You don have de a Christ. special gift. Un don spécial. Urafise ingabire idasanzwe. Tu as un don spécial. Ingabire idasanzwe yose iri muri twebwe. Il y a un don spécial dans chacun d'entre nous. Tubwirizwa kuzishiramo Et nous, kubw'inyungu z'ubwami nous bw'Imana. devons les mettre ensemble pour œuvrer pour le bénéfice du royaume de Dieu. Reka mbabwire. Je veux vous dire, Biravuga ku murongo wa 11 aha nyene. dans ce même chapitre, Ngo verset bamwe 11, yabahaye kuba intumwa. la Bible dit qu'il a donné aux uns d'être apôtres. Bisobanura ngo si bose bahawe kuba intumwa. Parce que, donc, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas apôtre. Ariko hariho abo yahaye kuba intumwa. Mais il y a des gens à qui il a donné d'être Abandi yabahaye apôtres. kuba bavugishwa. Et d'autres d'être prophètes. Yatanze ugutandukanye. Il a donné Ivyo différemment. ufise sivyo ufise. Ce que j'ai, tu ne l'as pas. Ivyo ufise sivyo mfise. Ce que tu as, je ne l'ai pas. Ariko birivuga ngo vyose ni kugira ngo vyubake umubiri wa Kristo. Mais tout est là pour construire le corps de Christ. Vyose biriho kugira ngo dukuze ishengero turikure mu bwana turigeze ku rugezo rwa maturité uviriza yuzuye aho bakora igikorwa cyose c'Imana. Tout est là pour que nous puissions faire grandir l'église, le corps de Christ, pour les faire arriver à la maturité et qu'ils puissent être utilisés dans l'œuvre de Dieu. Ndarota igihe kimwe. Je rêve un temps. Aho nimba par exemple ishengero rya Glory Assembly Outreach Assembly rifise igikorane twese tuza kandi niba bariko baritanga natwe tukitanga hagati muri bo. Je rêve de ce moment là où, par exemple, si Glory Outreach Assembly ont une croisade, nous nous donnons nous-mêmes, nous allons tous Since participer à cette bakorera croisade. arahi wabo ariko niba bafise igikorane cy'ukwegeranya uburyo bwo kugura ikibanza siyesi igatanga rosi igatanga minevomi igatanga vivante igatanga amasengero tugatanga kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana. Et si, par exemple, ils ont besoin d'acheter une place, que toutes les églises ici, par exemple, donnent
afin que nous puissions glorifier Dieu. Hallelujah. Amen. Imana duhamagariye umwidegemvyo. Parce que Dieu nous a appelés à être libres. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ntawe muriko muriruka. Tu ne cours avec personne. Ntawe muriko murasiganwa. Tu n'es en compétition avec Imana personne. ntizombaza ivyo yaguhaye wewe. Parce que Dieu ne me demandera pas des comptes sur ce qu'il t'a donné. Il me demandera des comptes sur ce qu'il m'a donné. turakeneye esprit coopératif. Nous avons besoin de cet esprit pour que nous puissions expérimenter ce réveil. Ndangirize kuno murongo. Je vais finir sur ce Yesaya verset. igice gatatu ku murongo wa mbere. Ésaïe Gitinde turahasoma. 6, Biravuga verset ngo 1. mu mwaka umwami Uziya yatangiye. Dans le temps de la mort du roi Osaïe, Nabonye Imana. j'ai vu Dieu. Amashapitire 5 ari imbere Yesaya yariko akora iki? Et les autres chapitres, qu'est-ce qu'il faisait? Kubera iki ku mwaka umwami Uziya yatangiyemo ariho yatanguye guhishurirwa Imana? Pourquoi c'est ce temps-là où le roi Osaïe est mort? C'est là où il a commencé à voir Dieu. Igihe cyose hamye hariho abami batuma ikanguro ripfuba canke ritaba. Dans les temps anciens, dans tous les temps, il y a toujours eu des rois qui éteignaient les réveils. Iyo turiko turavuga abami ntimubone abantu. Quand nous parlons des rois, ne voyez pas les personnes physiques. Turiko turavuga les forteresses. Nous parlons de forteresses. Turiko turavuga ibigatanya. Les forteresses. Abo Pawulo yagwana nabo. Ceux que Paul combattait. Abo Mikayeli yagwanye nabo. Ceux que l'archange Michael combattait. Kugira ngo message ishikire Pour que le Daniel. message arrive à Daniel. Igihe umwami yatangiramwo Quand le roi est mort, niho Yesaya yatanguye kubona Imana. c'est là où Esaïe a vu Dieu. Bibiliya avuga ku murongo wo hepfo Et le verset qui suit, ngo nuko abona Imana ku ntebe yayo et il a no vu mu Dieu bwiza bwayo, sur son ngo trône, impuzu yiwe y'igisaga yari yuzuye dans urushengero sa gloire, rwose. et les pans de sa robe se répandaient dans tout le temple. Abona abamarayika baririmba Et il voyait les anges chanter, baririmba ngo uwera uwera umwami disant nyir'ingabo. Saint, 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 l'Éternel Inyuma notre yaho Dieu. umwe araza azanye ikara amukoza ku munwa haramubwira ngo wa muntu w'imwe w'iminwa mibi yanduye. Et un ange vint avec des charbons ardents qu'il a pris du trône. Et Imyaka yose yamaze yabayeho avugishwa afise iminwa yanduye. donc, c'est-à-dire que toutes ces années qu'il a prophétisé avec une bouche Ubu qui nibwo n'était bumuga pas uyu munsi ishengero sanctifiée. ry'Uburundi rifise. C'est ces choses Tuvugishwa qui dufise iminwa on yanduye. prophétise avec une bouche qui n'est pas Kuko sanctifiée. imbere yacu hari umwami Uziya. Parce que devant nous, il y a le roi Umwami Osaïe. Uziya ninde? Qui est ce roi? Ni orgueil C'est l'orgueil. n'ubwibone. C'est l'orgueil. Twebwe dusenga neza kuruta bariya. Nous prions mieux que les autres. Twebwe twiga ijambo ry'Imana kuruta abandi. Nous apprenons plus de paroles que Twebwe eux. twaratahuye gukora Imana kuruta abandi. Nous avons bien compris de vrai pour Dieu pour Uyo eux. ni umwami Uziya. C'est le roi aussi. You will never, nta munsi n'umwe uzokwigera uvugishwa nk'uko Imana ibigomba. Uziya kiguhagaze imbere. Tu ne Uziya vas abwirizwa jamais gupfa. prophétiser comme il le faut tant que ce roi se rend devant toi. Il doit mourir. Nico gituma uyu mwanya ndangiza Comme je vais finir, nshaka ndabatumirire je vais vous inviter. isengesho ryo kwica umwami Uziya. La prière pour tuer ce roi. Isengesho ryo kwica ico kigatanya gihagaze mu buzima bwawe. La prière pour tuer cette forteresse qui se tient dans ta vie. Ivyo vyizerwa bitari ivyo ko ari wowe uri gitangaza muri ino si. Cette mauvaise croyance de dire que tu es le meilleur plus que les autres. Izo nyigisho z'ibinyoma ko wikwije muri buno bugingo. Ce mensonge de dire que tu n'as besoin de personne dans Uwo cette ni vie. umwami abwirizwa gupfa. Ça, c'est un roi qui doit mourir. Iyo Uziya yapfuye Quand Osia meurt, Imana ikivuga ngo ndatuma nde ninde yotugira. Dieu dit, qui va aller pour nous? 6 verset 8 ndatuma nde ninde yotugira. Chapitre 6, verset 8, qui ira pour nous? Ndakunda benshi ngo who can go for us. Imana ikanda ninde yogenda ku bwacu, ninde yotugira, ninde yotugira ku bantu batari ko barumva ubutumwa bwiza, ninde ira yotugira pour ku mporegwa, ninde yotugira ku basambaye, ninde yotugira ku bapfumu, ninde yotugira. Amen. Qui ira pour nous chez les prostituées? Qui ira pour nous chez les ivrognes? Qui ira pour nous? Imana ntiyigeze ivuga ngo ninde yongira. Dieu n'a jamais dit qui ira pour moi. Kuko Imana yacu ni Imana y'ubumwe. Parce que notre Dieu est un Dieu dans l'unité, d'unité. Our God is a triune God. Parce que Dieu est un Dieu trinitaire. C'est un Hallelujah. Dieu dans la Trinité. Ni Imana ikorera hamwe C'est un Dieu qui agit n'abandi dans bayigize. l'unité.
avec toutes les personnes qui ninde font Dieu. yotugira C'est pour ça qu'il dit qui ira ninde pour nous. yotugira Qui ira pour nous. nicyo jwi uyu mwanya rikorera rutantisa muri kino kibanza. C'est la voix qui Who retentit can dans go cet for endroit. us? Qui ira pour nous? Who can go Qui for ira us? pour nous? ninde azoja kubabohora ku bwacu? Qui ira les délivrer pour nous? ninde azongera kubamenyesha igihe cyo kwemererwamo n'Imana ku Qui bwacu? ira leur annoncer des temps de grâce pour nous? Haleluya. Amen. nivyo bihe twinjiyemo. C'est les temps dans lesquels nous entrons. uhaguruke ku maguru yawe. On va se lever sur nos jambes. Masanda broshekeze glova.